Ndabaramukije mwese abakunzi ba Sharif TV. Nkaba ndagushimiye wewe wakoze sabone cyangwa subscribe kuri Sharif TV. Nawe utarayikora akanya n'akantu utangwe. Uyu munsi turarabira hamwe amajambo akomeye cyane yavuzwe n'uyu mugabo Nelson Mandela. Umugabo abantu benshi bamenye, abantu benshi bazi. Akaba ari amajambo afasha umuntu wese yifuza kuguruka mu mutwe cyangwa se yifuza kuba yogira ikintu amenya agahindura vyinshi mu buzima bwiwe. Ndabahaye ikaze. Yaravuze ati burya uburezi ni intwaro ikomeye cyane. Uburezi ni ikirwanisho gikomeye cyane kurusha izindi zose ushobora gukoresha mu guhindura isi. Bivuze ko ubumenyi butuma abantu bagira ubushobozi bwo guhindura ubuzima bwabo n'imibereho y'abandi ngaha ku isi. Iyo ufise ubumenyi cyangwa se ufise uburezi, uba ufise vyinshi wokora ugahindura abantu, ugahindura isi, kuko burya ngo ubumenyi butangurira ibindi bintu vyose. Ushobora kuba ufise amafaranga menshi ariko atabwenge ufise, ataburezi bukwiye ufise, ya mafaranga yose ufise akagufa kubusa, ntagira ikintu akumarira. Ya mafaranga yose bikarangira uyatakaje kandi ukayahomba bikomeye. Yaravuze ati burya ibintu vyose ngo bisa n'ibidashoboka kugeza igihe ubigezeko. Ibintu vyose bisa nkaho bitokunda, bitoshoboka, ariko iyo ubigezeko niho ubona neza yuko bishoboka kandi bigenda neza uko uba wabishaka. Hari ibintu vyinshi umuntu akora akabona bisa n'ibintu bigoranye, ntibikunde, mbese bikamugora cyane, ariko iyo ushizemo imbaraga bigashoboka. Kenshi umuntu agerageza gukora ikintu ciwe bikanka, ariko agomya agerageza akomeje abandanije, hagera igihe bigakunda bikagenda neza. Yarakomeje aravuga ati ngo simba ntsinzwe ariko ni ntatsinda ngo nzokwiga. Bivuze yuko iyo utsinzwe mu kintu runaka canke iyo uhombye mu bintu uri kurakora muri business zawe, yavuze ko umuntu hajya ngo atabatsinzwe burundu. Ntabatsinzwe burundu ntibiba birangiye, ngo ahubwo uba wize isomo rizogufasha mu byo uzokora mu minsi iri imbere, mu byo uzokurikiza gukora, mu byo uzokora mu kindi gihe, ubumenye ukuntu uzobitunganya. Yaravuze ati burya ngo ubutwari si ukutagira ubwoba, ahubwo ubutwari ni ugutera abandi imbaraga zo kuburenga. Yaravuze ati burya umuntu w'inkorokoro ngo ni umuntu atabura ubwoba, ahubwo ni wa muntu kandi agira ubushobozi bukwiye bwo kuba yokomeza bajya bagize ubwoba, cyangwa se bwo kuba yokomeza abandi bihebuye bagize ubwoba bw'ikintu runaka. Burya kenshi ubuzima burangwa no kugwa no guhaguruka. Umuntu mwiza ni wa muntu yihangana kandi akaguma agerageza. Nyemba bino vyase agakorera mu bindi akagerageza, ataryama ngo aricaye ngo vyarase, oya, bimwe vyase gerageza mu bindi kandi ntiwihebure ntuve ku bintu. Yaravuze ati burya icubahiro gikomeye mu buzima si ukwanka gutsindwa, ahubwo no kongera guhaguruka iyo watsinzwe, iyo vyase ugasubira ukizanza mu rugahaguruka. Yaravuze ati burya nta muntu numwe atagwa, ahubwo icy'ingenzi ni ukongera kwiyubaka nyuma yuko wari watsinzwe, ni ukongera kwiyubaka bushasha nyuma yuko wari watsinzwe. Yaravuze ati burya kwima abantu uburenganzira bwabo ni nko kwima umuntu ubuzima bwiwe. Iyo abantu batagira uburenganzira bwabo ntibaba bakira abantu ba nyabo, ubu bagize ikindi kintu. Kubw'iyo mpamvu rero ntugafate umuntu ko atari umuntu, mu uburenganzira bwiwe umureke, kuko n'umuntu nkawe ni kiremwa nkawe. Numara kubikora uzoba umugize ikindi kintu, ntuzoba umuhaye agaciro nkako asanzwe afise, nkako umuntu. Yaravuze ati ngo burya umuntu ayobora neza ngo agendera inyuma akareka abandi bose bakaja imbere. Burya ubuyobozi bwiza si kwishira imbere, ahubwo no gufasha abandi kwitinyuka no gukora ibintu bidasanzwe, gakora ibintu bikomeye cyane. Abantu bose bazovuga ati warakoze kabisa, ati ibi bintu birakomeye cyane. Burya umuntu muzima ni wa muntu akoresha igihe ciwe neza kandi agahora zirikana ko igihe cyiza cyo gukora ari uyu munsi, ari cubu, apana igihe cyo mu kwezi kuza, mu mwaka uza. Iyumvira uyu munsi mbere bishobotse. Ntugategereze igihe cyiza cyo gukora, kuko igihe cyose uwo gikoramo kandi bikagenda neza. Burya mu buzima nta muntu adakosa, ariko icy'ingenzi ni ukwihangana, gakomeza kugerageza gukora ibintu vyiza, gakomeza kabisa ukihata, ariko ntuve ku bintu. Yaravuze ati uburyo societe ifata abana nibwo bugaragaza ubumuntu bwayo. Igihugu cyangwa umuryango mwiza ni uwita ku bana, kuko ari bo kazoza keza. Abayobozi, abazotwara igihugu, abazotwara uburere bugiye butandukanye, bari mu bana buno munsi bariko baravuka. Kubw'iyo mpamvu rero iteha abana kandi ngo bafate neza.
Ikindi kandi yaravuze ati burya kubabarira no kuruhura umutima, niyo mpamvu ngo ari intwaro ikomeye mu buzima bw'umuntu, kuba yogira imbabazi. Burya iyo umuntu ngo ababariye aba yikijije umutwaro uremereye muri we. Ikindi kintu yaravuze ati burya ubukene si impanuka, nk'uko ubucakara n'ivanguramoko vyahinduwe, ati niko n'umuntu wese ashobora guhindura ubukene afise, agahindura ubukene abayemwo akaba umuntu muzima kandi akaba umuntu afise buri kimwe yifuza. Yaravuze ati burya igihe cyose kugera ku ntsinzi bifata igihe kinini cyane kandi bigira inzitizi zikomeye mu buzima bw'umuntu, ariko muri ubu buzima ikintu gihari ni ukugumukora ayo mahu ukayacamwo, ayo mazi ashushe ukayahonyoramwo, ugaca mu bintu bikomeye kabisa, ukanyagirwa, izuba rikagukubita, ariko hamwe n'ivyo vyose ukaguma ugerageza. Yaravuze kandi ati nyimba wifuza kugira amahoro ava ku mwasi wawe, ugomba gukorana nawe, kuko mw'ico gihe azohinduka umufatanyabikorwa wawe, agufasha akazi, mukorane, muganire umunsi ku wundi. Yaravuze ati burya amahoro nyayo abahiye abantu biyunze kandi bagashakira hamwe ibisubizo, bagashakira hamwe inyishu. Uburyo ivyemezo vyawe bikwiye gushingira ku vyiringiro vyawe, bikwiye gushingira ku cizere cawe, si ku bwoba bwawe, si ku bwoba ufise. Ntukemere yuko ubwoba bugutwara, ahubwo ugomba guhitamo neza ushingiye ku nzozi zawe n'icizere cawe. Je mwumva ndi Sharifu.